Yes, ku bakunzi ba Explosive, you are welcome. Ngira ngo amaze kubibona ko dutanguriye mu ba fashion mu bigeme, cyane ko bakunze kuvuga ngo le femme d'abord. Ni Mona Walda Kaneza canke Mokenzi no mu baririmbyi beza igihugu gifise. Ariko kandi apa yo ku muririmbyi mwiza igihugu gifise je namavuga ko ari wa mukobwa zikwidandaza. Hagati aho Mona aracari mu bakobwa ba mbere muri industry ya Buja Flavor basohora indirimbo nkeyi cyane ugereranije n'abandi bigeme bahari. Ariko kandi ni wa mwigeme yize ubundi buryo bwo gushobora kumaintain izina ryiwe ku buryo naho abatari karasohora indirimbo izina rya Mona Walda ritigera rizimangana muri industry canke mu mitima y'abantu bamukurikirana n'abamukunda. Ni Mona Walda umwe mu bigeme biboneka yuko apa yo kuba n'umuririmbyi kandi ari n'umu influencer canke umwe mu bantu bagerageje gukoresha imbuga zabo ngurukana bumenye kugira ngo bimenyekanishe badandaze ubwenge ivyiyumviro n'ibindi bintu vyabo babisanzwe bibagize hirya no hino canke baba bariko barakora. Mona Walda mu ndirimbo nkeyi nkuko natanguye ndabibabwira bari karasohora ariko izina ryiwe arazi kungena ashobora kuri maintain rikaguma muri circulation. Muri kano kandi tuvugana yerekanye yuko agiye gusubira gusohora indirimbo yiwiwe ikurikira. Ni indirimbo nibaza yuko abantu benshi bari banindiranye igishika canke abakunzi biwe bari banindiranye igishika na cyane ko bari bamukumbuye muri music na cyane ko bamuronka ko ibikorwa bike baba mwiteze ko vyinshi ariko bakamuronka ko bike. Ni indirimbo You Know Better, indirimbo niba izosohoka itariki 18 za kuno kwezi nyene. Mona Walda aratuzaniye ikindi gikorwa. DJ Crew ndakeneye kumenya igituma Mona Walda asohora imiziki mike indirimbo nkeyi kandi biboneka neza yuko atabuze ubufasha canke atabuze amafaranga ya studio. Eske ishobora kuba rimwe mu strategy wiwe yo gukora ibikorwa bike? Ishobora kuba afise izindi ntambamyi canke izindi mbogamizi zishobora kuba zituma asohora indirimbo nkeyi? Kuko iyo turiko turaraba aracari mu bakobwa basohora indirimbo nkeyi cyane kandi biboneka yuko banafise n'abafana benshi. Kiyo baba baravuga ngo buri muntu wese arafise ukuntu akora ibintu vyiwe n'ingene yabiteguye. Je nibaza ko rero Mona ari muri babandi subi ngaruye amaso inyuma. Donc Mona twatanguye kumumenya atandirimbo asohora. Kiyo baba yes of course kandi turamumenya kandi aragira n'abafana mu mafoto. Bavuga ko ari umu influenceuse, ari mu influenceuse batanguye gukorera ku mbuga ngurukana bumenyi cyane Instagram, urubuga rwa Instagram. Rero buri muntu wese arafise ukuntu akora. Hari abarinzi nga dufise ngaha bashoye kumara nk'ameza ngahe badasohora indirimbo ngo tukaguma tubumva nk'akarorero Satbi ari mu bambere bakoresha imbuga neza ugasanga aguma vugwa kandi atarasohora indirimbo. Je nibaza yuko Mona peut-être kubera yuko yatanguye kumenyera gukoresha imbuga ataranasohora n'indirimbo kandi bakaguma bamukurikirana. Nibaza yuko iyo strategy yiwe ayibangikanije n'imiziki bituma naho ayomara umwanya muremure adasohora aguma ari kuri trend. Namavuga ikintu kimwe DJ Crew, namavuga yuko iyo umuririmbyi abonye akora nk'indirimbo zibiri canke akora ibintu bibiri hamakaro nk'ama resultat kubera ikatokongereza akore bine kugira arabe ko yoronka ama resultat arengeye yandi yahora aronka kuri bibiri. Nibaza ko muri kano kanya Mona aracari mu baririmbyi baronka ama marché canke baronka amasoko y'umuziki menshi batari bake na cyane yuko duherutse no kumubona last time yuko bazoba bari kumwe na B-Face on the floor mu wirigi bajabutse guteramisha abakunzi babo. Ivyo vyabaye no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mona aracari mu bakobwa ba mbere i Bujumbura baronka amasoko menshi, baronka haba ku branding ibidandazwa canke ibintu ivyo ari byo byose babiriko birakogwa. Turabizi ko yakoreshejwe muri mu mashirahamwe akomeye nka Burundi, turabizi ko yakoreshejwe ahantu henshi atandukanye. Ariko kandi namanikeka yuko nk'ubu iyo bamona ari umukozi wa cane asohora indirimbo nyinshi akagerageza amahirwe indirimbo ziwe zikaba muri za zindi zama muri playlist y'abarundi, zikaba muri za ndirimbo ziguma zikundwa zumvirizwa cane n'abarundi. Nimba yahora aronka ibintu 50 yorose 70, yorose 80, yorose 90. kandi iyo umuntu afise amahirwe kubganje namampanura abana ba artiste ku maximiza amahirwe yabo. Ivyo ndabivuga nisunze ko uno munsi bashobora kuba bafise amahirwe yabo, ariko umuntu wese avuga ngo afise igihe ciwe DJ Crew. Bisigura ngo igihe cawe kirashobora guhera hakazi cyo wundi. Muri ya mwana wanyabara ufise amahirwe yawe namanifuza ko bano baririmbyi n'abana baririmbyi kazi biga ku maximiza amahirwe yabo kugira ngo igihe byashitse hakaza abandi babe bafise ibintu bizobavugira. Iyo uri kuragereranya Satbi singutahura kuko Satbi yaramaze kubaka amateka menshi gushika muri kano kanya turiko turavugana Mona nta mateka arubaka.
sinomwita ngo numu underground, sinomwita ngo numu upcoming, ariko kandi ntaraja kuri ya standard ya wa muntu ashobora guhagarika imbuga. No musi dufise abaririnzi mu gisagara cyacu ca Bujumbura mu Burundi bashobora kumara umwaka wose ba disparesheje. No musi Farias, no musi na Sadbi, no musi n'abandi baririnzi benshi bo disparesa bakavuga ati sinzosubira gukoresha TikTok, sinzokoresha IG, sinzokoresha Facebook, sinzokoresha n'ikindi kintu na kimwe. Agaca agenda inyuma y'umwaka agaca garuka agategura concert kuri EFI. Ndi sure sete yuko yohuzuza abantu yogaruka banamukumbuye bashaka kumumviriza. Arafise ibintu byiwe yamaze kubaka bizomuvugira ku buryo imyaka yose ashobora kumara bijya bintu bizoguma bigihagaze biriko biramuvugira. Mugabo mona nta mateka arakora muri industry, mona twibukanye ko atandirimbo nyinshi afise, mona nta show afise, nta concert harigera yitegurira, mona nta album arasohora, mona nta mateka agira umuririmbyi yubaka, nta statut, nta CV y'umuririmbyi araronka ku buryo yoza aragotwa canke yoza aramara igihe kinini. Muri kano kanya abandi bigeme bariko barahigano canke sinovuga yuko bahigano kugira simpave ndabashira mihigano taryo barimo. Abandi bigeme bariko baragwana na runo rugamba bafadikanije urugamba muri Buja Flavor nk'abamoni ya Fleur ntashobora kwemera ko hari igihe kinini yarasohoye umuziki, kuko arabizi yuko kurundi ruhande hariho bakerina, kurundi ruhande hariho bande, niyo atabandanya kubita baraza kumwibagira bibuka abandi. Mona akwiye kumenya yuko batakiri wenyene mu misi heze yarahantu umenga bijya bintu yakora byo gukinisha imbuga ngurukana bumenyi yari wenyene mu bakobwa bariko barabikora. Mugabo muri kano kanya nabandi bakobwa baje baraciye ubwenge uriko raba imbuga za Bamoni ya Fleurs ziravibra, zaba ingabire ingabire nabandi ziriko ziravibra, bisigura yuko nta kintu na kimwe agisigaranye wenyene afise abandi badafise. So muri ako kanya utegerezwa kugwana n'inguvu nyinshi. Baba rero ingene bimeze baravuga ngo buri muntu wese arafise strategy ziwe. Hariho abarimvyi ndagwe nk'akarorero twatumenyereye Yoya Jamari ngaha. Yoya yasohora indirimbo nka 2 ku mwaka, turemeranya ico canke imwe. Ariko zo ndirimbo 2 zikaba ari indirimbo ziza gufrapa. Hari umuririmbyi ashe kuvuga je ndashaka gusohora indirimbo canke muri stock yanje mfise amanuzanya ama draft menshi nka 10. Abo ma draft yose abashaka kugenda ya completa kugira ngo asore igikorwa ciza. Rero mu gihe jewe umuririmbyi yomara umwaka canke yomara amezi 6 adasohora igikorwa mugabo agasora igikorwa ciza gikartona, je nibaza yuko atakibazo kubera buri muntu wese arafise ukuntu yubaka amateka. Abo bumviriza Kibaba, abo bafizo na ba Satbi nabandi bakomakomeye nimba barubatse amateka bafise, nibaza ko bayubatse mu myaka 2. Suwari we wese aronka amahirwe yo kubaka izina mu mwanya muto, kandi wubatse izina mu mwanya muto no kubomoka ribomoka mu mwanya muto. Ariko DJ Crew wibuke kimwe mu bintu bubakishije amazina yabo nuko bayubakishije ibikorwa byinshi. Izina muri Buja Flavor muri industry ni kimwe mu bintu bitegerezwa kubakwa n'umuntu afise ibikorwa byinshi cyane ariko arakora. Iyo ugifise amahirwe, ugifise na opportunity yo gushobora gukora, ntugwiza ibikorwa, abandi bantu bariko baragwiza ibikorwa barashobora kugira izina, kandi wewe wari ufise amahirwe wanashaka menshi yo, kuko mbona muri kano kanya ndamushira mu bigeme bafise amahirwe menshi cyane yo gushobora gushika kure, kuko afise ukungene akundwa n'abantu, yitwara neza kuri mbuga ngurukana bumenyi, afise ukuntu zinanye n'aba artiste benshi bo mu gihugu cacu, aracafise amahirwe menshi yo gushobora gushika kure. Mugabo eske ayo mahirwe ariko arayakinisha, ariko arayafata nk'ama, ariko iyi opportunity ariko arayisezisa canke ariko arayinegrija? Kubera ko ndiko ndakubwira bino bintu ndabivuga nk'umuntu azi aba baririmbyi basohora ibikorwa bike impact bishobora kugira. Gushika muri kano kanya Sadbi aramaze kuja kuri niveau y'aba superstar mu Burundi, nase kuvuga mu bindi bihugu, mugabo mu Burundi arashoboye azi imbere, ari mu baririmbyi bari imbere, mugabo ntashobora kwemera ko hahera imisi. Jove bien nta n'amezi 2 ari bwamari kuri YouTube yasohoye yindi, ntitubizi n'inyuma y'ukwezi asohora yindi, n'inyuma y'indi ashobora gusohora yindi. Eske aba bandi ba kera nibashobora kubigira ko bana baririnzi bakino gihe babone kujya kuntu baguma basunikamo ibikorwa batsumuriro nabo badopte bagire badopte iyo character, badopte iyo ngeso yo gukora ibikorwa byinshi. Kubera iyo umuntu adakora ibikorwa byinshi, impact yiwe ishobora kutaba impact nini, akaba koko ashobora kuguma muri societe azwi mugabo ntagire amateka no gukundwa vyimbitse no kwinjira mu mitima y'abantu cyane, akaguma azwi nk'abandi bantu bose bazwi. Kuko namanda kubwira yuko kuye gutandukanya kumenyekana no gukundwa.
umuntu arashobora gutangura azwi hanyuma bikabyara gukundwa Baba hatangura kumenyekana hama umuntu agakundwa Baba yes nizere yuko ubiriza Baba yes ahamona mona amaze igihe adasohora indirimbo ariko ugiye kubiraba yaragaragara mu featuring hariho featuring yasoranye na Chris MB hariho na featuring ya Alvin ijya ntuzenya ijya Don't Kill My Vibe sivyo remix rero ugiye kubiraba urabona yuko naho atagaragaye mu ndirimbo ya wenyene ukabona yuko yaguma agaragara mu zindi ndirimbo za zindi bango koroka mazetu washe fire za zindi zaba feedback nabande urabona yuko yagenda aragaragara mu zindi ndirimbo sico kimwe na wa wundi ahagarika hama ntaboneke muri featuring je nibaza yuko ahubwo yarakwiye gushiramwe ishaka rininiya kugira ngo abandanye akora indirimbo ziwe bwite ziwe nyinshi nkuko abandi bakora kubera ugiye kuraba indirimbo ziwe afise imice mininiya na ntuzenya na featuring ya ubundi DJ Kuri ngo ndakwibutse ko zijya ndirimbo z'ama featuring zituba ku mu artist zijya ndirimbo na cyane zaba yahamagawe atari zijya ziwiwe yahamagaye abandi bantu bakorana zijya ntizigera zuba ku muririmbyi zijya ziza mu bintu umuririmbyi anaravye nabi bishobora kumusamaza akibaza ngo arumvikana mu bantu ariko aramenyekana mugabo indirimbo ni yanyeneyo indirimbo ni nk'umuntu afise umwana babana akibaza ngo n'umwana wiwe agatebagana kuvyara wiwe ngo arafise umwana babana sigwawe rondera wiwawe genda muvyara yiwanyu mureke kuguma mubibaza yuko abo bana mufise mubana canke mukunda arabi wanyu so jewe nibaza yuko mona akwiye kumenya na bino bintu vy'ama featuring ari kimwe mu bintu akwiye kugabanya kuko nta buryo abuze bwo gubahamagara nabo bakaza mu bikorwa vy'iwiwe nta buryo abuze twama tumubona mu featuring y'aba all stars canke abaririmbyi benshi babagiye hamwe bakamuhamagara akeshi ntabura mu koko twarabibonye yaragaye muri indaya babampere ijya ntuzenya ijya yawe na ntuzena na Alvin nabandi urumva afise featuring nka zine zose yageragara ariko atize gukora ibintu vy'iwiwe DJ Crew bizotuma uko bizogenda kose atinjira mu mitima y'abarundi bakunda cyane nubwo amenyekanye n'ubwazwi azotuma bano bandi bana bariko bararuka bafise inguvu nyinshi zo kuguma bakora ama featuring n'ibiki n'ibindi hirya no hino bashobora kuzomucako bakamusumvya izina ni Monia Fleur nako ni Mona Warda Kaneza Monia Fleur arambabarira naza yuko ari kubera ari karakora ibikorwa byinshi n'amazina yabo amazina yabo arashaka gusa cyane Mona Warda Monia Fleur umva n'amazina atangura na mo cyane so niwe twariko turabaha makuru yo muri kano kanya na cyane yuko indirimbo yiwe izo bashikira itariki 18 ivuye kwa One Way nk'umu producer akoze audio na John Elliot nk'umuproducer akoze video nagoma ndanabibutse yuko aba producteur babiri bakiri mu producteur novuga bambere bari imbere bahora bazana ibintu vyiza kuva kuri John Elliot ni wa muntu video atigera husha yabakora video nziza tukibona igikoko kizoviwe directement cha tumenya yuko igikoko kizoba kije gisa neza kandi cyane tukibona audio izoza iva kwa One Way cha tumenya ko azoba ari audio nziza ifise qualité ifise no kungena sounding neza turaciteze ibikorwa vyiza bivuye muri bano ba artiste bacu nkuko twame tubatera intege kuba kwiye gukora cyane tubandanye DJ Crew no kuzindi nkuru zikurikira kugira ngo uko biri kose zo guhakanya abakunzi bacu nabo baronka akanya ko twakura no kugira ico baduterereye let's go